n'ano majambo kubanguranya intambara iri hagati y'umushaha na kameremere y'umubiri bishobokera uyu muntu amaze kugera kuri runo rwego, amaze kugera kuri ino ntambwe, akaronka akaranga mutima kari mu Mana. Kuko Imana nticumura, Imana mu mutima wayo nta kibanza icaha gifise, icaha nta kibanza gifise mu ijuru, icaha nta kibanza gifise mu bwami bw'Imana, icaha nta kibanza gifise mu mutima w'Imana, mu mutima w'umugororotsi. Uyu muntu rero kuko ageze muri faze ya kabiri yo kuronswa umutima w'Imana, uyu muntu abageze igihe abwira icaha ngo wewe nta kibanza ufise muri jewe, abageze igihe bimukundira bimushobokera gucira urubanza icaha kandi akagitsindisha, akavuga ngo mviraho, sindagukeneye, sinkugomba, wewe uhungabanya amahoro mu mutima wanje, wacahawe, akibona hakiri kare, ntikimwibikamwo, ntikironka ikibanza muri we. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi, none rero n'ano majambo, bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi twari dutumbereye kubabwira, nkuko twabonye ijambo ry'uno munsi ritubwiye ngo hahirwa ababanguranya, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Heureux ceux qui procurent la paix, abaharanira ko haba amahoro. Kandi iri jambo burya rivuzwe gutya vyerekana yuko guharanira amahoro, gufata ingingo ituma amahoro agumaho, amahoro aguma ari menteni. Ibi bintu bidusaba guhozako, si ikintu umuntu afata ingingo rimwe akaba ahejeje. Bivuzwe ngo guharanira ni urugamba, urarita pour atteindre quelque chose. Imana yacu nidutabare, uraharanira, urarwana intambara, urarwana urugamba rugushikana kuri iyi ntambwe yo kuronka amahoro, novuga ngo ari permana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha rero tuzobona mu ntambwe ya nyuma, uyu muntu yaharaniye amahoro, uyu muntu yafashe ingingo kandi bigakunda, icaha akagicira urubanza, icaha akacigiza kure, icaha akaciyambura, icaha akacikurako, icaha akacikunkumura. Tuzobona rero mu kiganiro c'ejo haza, arico ca nyuma, ingene uyu muntu amaze kugwana intambara imutandukanya, imusepara complètement, totalement n'icaha. Uyu muntu acagara igihe isi ivuga ngo ndamaramaye, singifise ikibanza muri urya muntu vyaheze, urya muntu arandengeye, urya muntu yandenganye, urugero agezeko singishobora kumumanura, singishobora kumuvangira. Uyu muntu nari umuntu, ariko ni akamana gatoya, ni Imana. Ngaha muri iyi si uyu ntakiri umuntu, ariko uyu yabaye nk'Imana, kuko Imana yonyene niyo biyishobokera kuba hatacaha na kimwe ifise. Asangwa habonetse umuntu rero vyakunze yuko yiyamamura, agacira urubanza icaha, agafata ingingo, novuga ngo definitive, agafata ni decision definitive ku caha, akakinesha burundu, akagisezera burundu. Uyu muntu rero nakwiye kuba muri twebwe, uyu muntu akwiye kutuviraho. Novuga ngo mu yandi majambo, isi ibisiga yipfuza ko wopfa ukavaho ukagenda, kuko gira ngo wohava wiwandukiza ubumana buri muri wewe, ubandi vyananiye. Mu yandi majambo, isi bivuga ngo ndananiwe gutunga umugororotsi, ndananiwe gutunga umuntu ameze nk'Imana, sinshobora gutunga Imana muri jewe.
ibisigaye ikora ibishoboka byose rero isi kugwanya kwirukana ikwiyama ivuga ngo ntukiri uw'isi tuvireho wewe ntukiri uw'isi imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishashana rero nano majambo dushoboye kuganira muri kino kiganiro tugomba tugarukirize ngaha mwakoze rero mwebwe mwabanye natwe muri kino kiganiro ariko mugabo imbere yuko dusozera wiyumvire urabe neza mbega bimeze gute kukorera imana kuririmba kuri umusenzi kusigura nka jewe hano mbega ubu ntihariho ibyaha nawe usanzwe uzi warekeranye bitagikunda yuko ubyiyama waramaze kubigira umugenzi ubu murabana n'umujama icyo mbere nikikiri icaha usigaye warakijustifie ngo n'Imana ndabona ko atakundi kuntu nobaho Imana irantahura Imana irankomprena sinzi ariko mugabo naguhamagarira gusubira kuri runo rutonde rwano ma etape rwa zino ntambwe umunani tuko turarabira hamwe uraba ahantu watrishije uraba intambwe uhagije wiratrape usubire kuri no ntambwe uyirondere nimba ari intambwe yo kwihanuka warayisibye niwihane subira uhanire kuba kuri no ntambwe nimba warasibye intambwe yo kugirirwa deliverance subira ku rugero rwa deliverance hariya nyene vyapfiriye niwe hasimba ntibizokunda kuko ibintu bigenda bikompletana byuzuzanya imana yacu nidutabara none rero wowe ufise ibintu vyase ko wihana vyase kuheba vyase kucira urubanza vyase kusezerera burundu niwe wowe ufise ubwira imana ngo mana uhereye none fasha ingingo yo kwihana bino bintu imbabazi zawe ziboneke ko vyaranganje vyarangiza umuja byange bingira uko byigombeye ariko imbabazi zawe zimboneka ko maze ushoboze gushika kuri uru rugero rero rw'uko banguranya bigakunda banguranya bikankundira iyo umuntu agiye kubanguranya atanga uvuze kubanguranya afise niwe hasiga ubuzima muze mubaze neza ugiye kubanguranya abantu babiri utabasumbye inguvu baca baguhindukira ufata umwe wa undi utarufasha nawe agaca kubita hica wa undi wafata bagaca baguhindukira ugasanga urahasize ubuzima no muri bino bintu nukunyene ugiye kubanguranya icaha muri wewe izo mbaraga utazifise utaragera kuri urwo rugero ntibikunda ahubwo uraneshwa ntunesha uraneshwa ico gufasha kunesha rero ico gufasha kubanguranya ibyaha biri muri wewe bigakunda nuko usubira kuri ya ngazi hariya hasi ukabanza ukabirokonesa ukavyemera hama ukavyihana utundujwe navyo ubabajwe navyo hanyuma ukaduga kandi uzosubira gushika kuri ino ngazi hanyuma utubandanya ushishikara urugendo rwawe rwo kuba umuhigwe mu bwami bwo mwijuru dusenga Imana rero n'abahigwa abantu babanguranya kuko twabonye ngo ababanguranya bazokwitwa abana b'Imana urashaka kwitwa umwana w'Imana nushike kuri no rugero rwo kubanguranya aho bizokunda ko bitwa umwana w'Imana utarabanguranya icaha ngo gitsindwe burundu muri wewe ntibikunda kuba umwana w'Imana nuwo musambanyi ngo ndore umwana w'Imana aho buri umuntu w'Imana kuko Imana niyo yabaremye abantu bose ariko umwana w'Imana nuwavyawe n'Imana uri mw'imbuto y'Imana ni uri mu kugororoka kw'Imana ni ufise ADN y'Imana muri kandi ADN y'Imana nayo ni ukugororoka ni ukweya ni sainteté Imana yacu nidutabare ibyo duharanira byose duharanire kugira iyo ADN y'Imana iyo ni mutima igaragaza neza ubumana muri twebwe aho tuduca tubabahigwe mwami w'abami Yesu tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise umuntu wese ayumvise akabasanze atokwitwa umwana w'Imana kubera ko agihajije ubushobozi bumubashisha kunesha ubushobozi bumubashisha gucira urubanza icaha ubushobozi bumubashisha kubanguranya icaha kiri muri we ubushobozi bumubashisha guhindira hanze y'umutima wiwe ibyaha byose
uyu muntu akavuze ngo mana mbabarira nsanze ntibirankundira kubanguranya, niyo ngerageje kubanguranya asanga naguye, musanga natsinze, usanga naneshejwe. Uyu muntu numugirira neza umweza umutunganya, imbabazi zawe zimuboneke ko maze umushoboze gushika kuri runo rwego rw'uko abanguranya bigakunda. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu niho tubisabye tubyizeye, amen.